harabushobora gusanga nk'uku kwa Penina, iyo ibintu byabakundiye bakibagira ko ari ubuntu n'ubwiza bw'Imana, bakavyiyitirira, bagakengera, bagafata nabi, bagakekeza, ego bagafata nk'ubusa abandi kumbure bibaza yuko basumba canke barengeye. Kwa kuntu dufatana nabi mu buzima bwa misi yose, kutubahana, kudasonerana. Ana nawe avyifatamwo gute? Ana arababaye n'ivyo, kandi arababara rwose, agize kubura umwana, kuko umwana cane cane muri iyi mico y'aba bantu bico gihe niwe yari iteka ku mukenyezi, iteka ryose ku mukenyezi, iteka ryose ku mukenyezi. Kenyezi agiye kubaka ntaronka umwana, n'uyu munsi biracariho ku buryo mbere biriko birajamwo n'ibintu bigoye. Mpora numva abagabo bateba canke abagabo n'abagore bateba bakumvikana bati jewe ko bitakunze ko nguha umwana, genda ntaco umurondere hanze, ndakurekuriye. Umurekurira nkandi wifise ubashuwe yo kumurekura kuja kurondera umwana hanze. Ukwakira umwana, kuvyara umwana ubwa mbere si ibintu bihera gusa mu bintu byo guhuza ibitsina hama umwana akaboneka. Harimwo umugambi ukomeye w'Imana, n'igikorwa c'Imana, akaryo keza kugira ngo abantu mwese mwagiye muravyara abana ku nzira, cagihe muja mu mamisyo y'amaterrain mukamara iminsi, cagihe muja kure y'abanyu, ukamenga ni ibintu bisanzwe wagize birenganuko. Umuntu ni igitangaza c'Imana, ni igitangaza c'Imana. Ntawogenda aravyara nk'uko umenga abigira, nk'uko umenga ni ikintu giciyaho. N'umugambi w'Imana ukomeye cyane. Umuntu ava kure mu nda y'Imana, mukabona ingene na Yesu kugira ngo aze, Imana ubona umenga iriko iravyirukamwo, igategura hazoshikira, igategura Yosefu, igategura Bikira Mariya, ikabahuza, ikabashira hamwe.